ubahanuye ativyara ubahanuye bavyara baragakoresha septandezere indirinji baragakoresha kapote umuhungu ntavyashaka indirinji ngimbo ntiryoha iri mwishashe arone basi we mbwira basi ikintu uriko urabahanura ushaka jewe ikintu no bahanura nibareka uburoho bahebe sex ega sex yagenewe ababana okay ababana abari mu ngo babigenewe basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Okay, reka tugene ku yindi point. We okay, mbwira basi. Uramaze ko muri iki gihe umva couple muri couple mutaryamana umengo akansa nova guca inyuma. Voilà. Niko bimeze. Rero shaka kumenya. Ndashaka kumenya ikintu kimwe. Iyo ukundanye n'umuntu niyo mpamvu rero je maze kubona muri iyi minsi. Allo. Adem wese basigaye kunda diaspora kubera iki icambere si kubera yuko bakunda amahera guys ko na diaspora ntibapfa kuguha ntibapfa gutamu muhimwe uri umukobwa peu importe reka tukubera ko turi kubakobwa ni bon ko turi kubakobwa ni bon siko ufise objectif yantu ushaka gushika utegeza kuyubara kandi uko kuyubara si ibintu vyoroshe si ikintu coroshe umubiri c'est le corps il reste toujours le corps rero mu gihe ushaka kuyubara ayo circonstance uwo mubiri urashaka kunesha byose biba muri self ivyo bibazo byose ushaka guca murashaka kwinesha kugira uzoshike hariya kugira uzoronka umugabo mwiza kugira uzoronka umugabo wifuza ukaguma ugenda hariya ugakorora inda canke bigashika ukaguma gukorora inda vyo birashika kenshi ugagira amasibitandizere bigashika ukabigira ukaja uja mu vyo gukorora inda uri kuri ico mubiri wawe handi uzogera kugira amahiyaje ukagira iryo bako ryo kugira amahiyaje bubala bumba inda ntufata umwana ntunoba. Coucou les amis, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Mramona chachama marekazi. Ngaha iwande yanje kuri micro. Kana kichama mazina yanje. Toi jumelle. Sommes des jumelles. Tu vas bien? Ego, ça va. Ya mabere yagi. Wo baragushishura. Koko how are you? Mimi nayo angalia. Ipure. Guys, naenda bakumbuye ni link Arlene aluka mdabitizo misimaso gwamenye musumana maso yinyana muri kumwe hano yama ariko arabaryohera toujours ku yindi micro muri kumwe na link ishimye. Link umeze neza? I'm good. Baramutse abakunzi ba Link Arlene alu. Abakunzi ngo ba Link Arlene alu reka twigena abakunzi ba Link ishimye kuri Fresh TV. Voilà. Vous allez bien? So mwachakire gute kwanze kamenda babazi mwachagiye gute cyahiganira yo ahubwo nyene sha bashe je pense yuko kijya giganiro mwaragikunze kandi caramwe impanuro uyu munsi rero tugiye tuyage ukino cerekeye abakobwa bo mu micungara just bo ngaha nyene mu Burundi bose apana bo muri industry no tugiye tuvuge impamvu why abakobwa benshi mwa kino gihe baguma batwara amada kandi ntibaba bavyifuza hariho yobasha urazi yuko hariho umuntu baheruka gutora umwana munani mushashe oh la la haboro ku nyabagere urazi ndakubwira ikintu kimwe allo afere zo gutwara inda jewe ubwa mbere nayigeze sinzi ikiganiro nigeze kugira amace bambwira yuko gutwara inda ari juste navuze ati ni personnel sinzi ko navuze wawo tugutwara ni personnel kweli umuntu twenda abishaka sivuze ngo abakobwa niko bameze aho tugeze antuka sijija nyambere no manda byumvise umwana w'umukobwa twenda kuba yabivyufujije mugabo ntibisigura yuko na accident abaho ugasanga yatwaye inda ataravyiteze atari Jean atarabishaka rero kuvuga ngo kubera ko abakobwa basigaye batwaye inda muri iki gihe tuvuga yuko hasigaye hariho ama accident menshi rero koma éviter ça none aho nyene rero niho nshaka kuba tuvyevite komo rero bashaka kwikingira voilà that's why ndakubazi kweki mutikingira refi mugabo attention hariho umuhungu mushaka ashaka yuko just mukundana mugira mukore
ndibukize ikintu wavuze mu nyeganire yavuze ngo uretse ngo hari umuhungu ngo mushaka kubikora ngo yambaye ngo kaputi ngo yego akanga kwambara kapote bien sûr kubera iki abashaka kugirana kandi kenshi nuko Imana abo bahungu barakunda kwihakana inda abafise impamvu iri negative abikoze voilà abafise impamvu negative ukarinze kugira ko ni nk'umuntu namba wishima utamuka ndudufyeri niki ya papa oya jewe écoute je vais vous dire un truc kuba hariho ama pourcentage menshi usanga par an hari igihe baravuga ati uwo mwaka pourcentage z'abakobwa bagiye batwara amata abagiye bavyara batari marié donc barakunda kugira ama pourcentage bakabiharura kandi muri ntahangwa bari benshi muri ntahangwa reka dufate rero igituma jewe d'après moi nibaze yuko benshi barijajara gukuntu amakouple yose mukundana n'umuntu ariko awayida kuryamana ukabona yuko suite avec un garçon none kubera iki ivyo ni ikindi kibazo kubera iki ari obligatoire yuko abantu urukundo ruhagaze cyo kibazo ndashaka mu kinyishure burya ni obligatoire none allo we okay mbwira basi uramaze kubona ko muri iki gihe umva couple muri couple mutaryamana umengo akansa nova voilà niko bimeze rero ndashaka kumenya ikintu kimwe iyo ukundanye n'umuntu niyo mpamvu rero je maze kubona muri iyi minsi allo adem wese wasigaye kunda diaspora kubera iki icambere si kubera yuko bakunda amahera guys ko na diaspora ntibapfa kuguha ntibapfa gutamwa niba uguha ntibapfa mugabo basigaye batico kintu abafise ubwenge bwinshi urafise objectif z'ubuzima baba bashaka gushika kuko chaque fois iyo ikintu uri kuragikora hariho ikintu utashobora gukora bivaye na objectif office bashaka ati jana naguma ngenda gukushakusha n'abahungu bivaye naho nshaka gushika canke ntaho nshaka gushika ni mafu je vais aujourd'hui et je ntaho nzi uno musi afise droit kuvuga je vais faire l'amour c'est du plaisir quoi mugabo si jewe nekayishimwe vuga ati je vais arriver kuri yo stade imezuko je shaka kuzobika shaka kuzoronka shaka kuzoshika kuri ibi ivyo sinzogira sinzovyuke je sishanga nabitarukiyeko non faut travailler zo d'abord travail hariha ibintu ntegeza gucamwa harama ama circonstances ibibazo ibintu donc ariko mbafise aho umutima wanje donc aho ubwenge bwanje buvuga ati jewe je vais arriver là mugera msantu nshaka uzoshika hari ibintu byinshi nashaka gukora bien sûr rero kubigeme tuguma dutwa ego nanje simvuga ngo ntivyoshikira nanje vyoshikira parce que l'accident c'est l'accident mugabo ufise objectif diko ndabwira abakobwa ufise objectif ushaka kuzomwi umukenyezi mwiza ushaka kuzokuba umukenyezi mwiza abushitse umukenyezi akije ivyangombwa utegeza kuyubara muri ubu jeunesse nutwarinda urashobora kwibaza yuko wiyubaye muri ako kanya basha ndiko ndavuga rero ako kantu ko kwibara ariko abayeramwo urumva aruje kintu ndiko ndavuga niko utakwana nawe kintu ndiko ndavuga uko kuntu kwibara nashatse kuvuga wiyubare uzi uko ugiye gukora sex basi wishire mu ko weekend basi ndakubaza kugira wicare uzi yuko utoshira gutwara iyo nda uwo mutipe mwamwaryamanye uzi yuko adashira kuguha ayo mafaranga ya 72 heures canke adashaka kwambara kapote koresha ubundi buryo urazi ikintu nakubwira we ibi bintu by'amasentandezere navyo nyemera bakwiye kugira ko hatansi birimwe amafenye nturi bagenda kubera siduvuga nka n'ivyo nize mugabo je ndiko ndavyumvira ikintu kiguma kija mu mubiri wawe kiguma kija ku mubiri wawe kiguma kija mu mubiri wawe every day antuka nta mayefa buramu rero nivyo bindi ufite none wowe ikintu babwira je nta mpamvu yo kwiga turacayijya no hino ekutemwa umvize neza mikro yawe aranyica umvize neza ikintu kimwe uri umukobwa peu importe reka twikubaye ko turi ku bakobwa ni bon kweko tuko abakobwa ni bon siko ufise objectif yantu ushaka gushika utegeza kuyubara kandi uko kuyubara si ibintu vyorosha si ikintu coroshe umubiri c'est le corps il reste toujours le corps rero mu gihe ushaka kuyubara ayo ma circonstances uwo mubiri urashaka kunesha byose bira muri cerveau
ivyo bibazo byose ushaka guca murashaka kwinesha kugira uzoshike hariya kugira uzoronka umugabo mwiza kugira uzoronka umugabo wifuza ukaguma ugenda hariya ugakorora inda canke bigashika ukaguma gukorora inda vyo birashika kenshi ugakira amasibitandizeri bigashika ukabigire ukaja uja mu vyo gukorora inda uri kuri ico mubiri wawe handi uzogera kugira amahiyaje ukagira iryo bako ryo kugira amahiyaje bubala bumba inda ntufata umwana ntunoba sa mugabo ivyo bintu birakunda gushika sevre none gasharinga rero ubahanuye ativyara ubahanuye bavyara baragakoresha septandezere indirinji baragakoresha kapote umuhungu ntavyashaka indirinje ngimbo ntiryoha iri mwishashe arone basi wembwira basi ikintu uriko urabahanura ushaka jewe ikintu no bahanura nibareka uburoho bahebe sex ega sex yagenewe ababana okay ababana d'accord abari mu ngo babigenewe basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana okay reka tugene ku yindi point ego kwihangana confiance yaje ku muvyeyi citakara kwihangana birashobora gushika ivyo vya confiance wenzo tubireke nawe confiance bwawe wenyene natakana kwihangana birashobora gushika dufatire rero ko bishobora kwanka gushika mugane tuvuge ngo bisi yose ngo ucuguma ngo ugenda ngugira birashobora gushika mu gico gihe bishitse ya accident bishobora gushika ibuka muri wewe yuko donc gira attention quoi ugira attention uvuga ati mon objectif ni ya mbegi umwanya ndiko ndaryoherwa eske bizo uburyo buzoka imbere hanje hose abantu rero baca bavuga ngo ni adolescence basha umwanya umwe na adolescence turayibeshera nugure turayibeshera muba mukwiye kwisubira les filles fais attention ni kintu ca sex kuko uzogenda kwasamika amanwa hari inda z'ubushori inda z'amahasa none gashanda kubaza mama wawe uri kumuremeka indi mizigo muvukana murindwi mama wawe ni warondera wenyene uzanye ubundi ubushuri sivyo uciye ubavyarira iwanyu umugabo yakwihakanye kandi waramubwiye yambara kapota kawe bazi t'imagines aranse inda rero arayihakanye n'abana aranse kubiyandikako burya abakobwa mwe ntimwumva yuko twe tukiri bijuju jena just nikuye mwe ntimwumva ko tukiri bijuju urazi ikintu kimwe abakobwa je barakwiye kugurura amaso mubone kure kugurura amaso ico kintu ndabona twakivuga ko mwanya munini kuba twatanga ama example menshi tukaza tuzanya ama example yerekana yuko ibintu biri très important mugabo renka tuvugana ukuri sintahura umuhungu yakubwiye shusho ndagushaka kandi kweri muri iyo mwanya gufitiye amapeti urukunda kwa 30 secondes hinga ugenda umuze kumubwira mu yandi masa muri 30 secondes ati shusho ndafisinda atako yakisenda yibafinze agusatura umutwe tinda kwinginze mva imbere je narigeze ndagusaba n'amarira yarize sha ujya munsi kugira yibonere mu ijipo ego sha donc murakwiye gutahura ama trick y'abahungu urazi ivyo tuzobivuga ko mwanya munini abahungu abana babi ico kintu tuzokivuga ko mwanya munini ahubwo reka tuzokibandanye kuko ubonyene ndabona twavuga gushika hirya yeje ariko meno reka tubanze tubareke jeje nzobazanira ama example atanu yerekana comment on peut éviter ça et comment bishobora kugira ingaruka nziza zo kwevita ivyo bintu donc ukagira ubwenge nituri ngaho kira tubabwira ngo nimikingirene mugira iki c'est votre vie muga turi ngaho kugira ngo dufashanye kandi conseil gratuit entre filles dufashanye comme ça no musi monye ko turiko turasara ejo peut-être muzobona yuko ibintu turiko turavuga vyari bifite importance so conseil yo kubuntu hingega abakobwa mukoresha ama methode atandukanye ico cyose tuzokivuga birazana ingaruka mbi bibaye ngombwa tuzobazana n'umuganga abibasigurira bihagarike kuko uzuri kurakoresha ama methode ni wagera mu rugo rwawe haraheze umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ntarabona umwana wa kane ntarabona umwana wa gatanu ngo mbe bashe ngo je ndi ngumba kugenda kwipimisha je ndavyara tuzobigaruka reka tuzobiyagejo ariko ndabakunda cyane ariko mugira iki mwitonde kugira je gitsinasha si twatwana ndinka merci nawe merci beaucoup
Merci. ndaryoherwa iyo turiko turakora ibintu bikashika ahantu kure abantu bakabibona abantu bakagutuka mugaba babibonye Bien sûr. ça c'est mieux aussi hein so reka ndabashimire namwe mu Rwanda yamudukurikirana abame ugira ubwiki aba kumugwa media no bon kumugwa media yavyaye Link Arlene Alo abakunzi ba Link Arlene Alo okay mugabo byose n'umuvyeyi byose n'umuvyeyi so ndakunda cyane nanje karibu iwanje muri Fresh TV tuba turi fresh tuba turi top ego sha muri Fresh TV naho nyene ni easy voilà so alors à très bientôt.